twashoboye gushika mu kigo cy'iratiro. Reka tubasabe muze kumviriza ibyo twahabonye muri ico kigo, ndetse mwibuke kugira subscribe, share na like. Sawa sawa, twagiye. Mwashoboye kutunezereza muri iki gihugu, ntitwari bwashobore gutembera ibibanza naturel nk'ibi bitandukanye. Kuko twahuriye n'abanyamahanga batandukanye, amahaza baba bazungu, abantu bavuye mu bihugu bitandukanye. So twabonye hari aye mu bijyanye na Mosi, turabona ibyapa byo muri Libya, muri Morocco, turabona bya Egypt, turabona Sierra Leone, turabona mu bihugu bitandukanye. So turabona muri Nigeria. So ubundi bwo uko ibihugu bitandukanye tubona ko bihahurira hano hantu, ni ibyishimo cyane. Okay. Hari ikindi akabazo gatoya nagira ndabibarize Paseri. Ndibaza ko muri hafi kuzosubira mu gihugu c'amavukiro, uko biri kose ndazi ko mutazohisha kwerekana ibyiza bisanzwe biri no ngaha, kandi abarundi bariteze ko tuza tubashira amakuru meza. Igihugu cacu ni ciza, tubonye na tiya nk'ibi twibutsi wacu ingene hameze. Aca nibuka kuri Mize Viva, twatangaye cyane Mize Viva, nacindahabona oba hariho ibindi bibanza bimeze nk'uku. Hano hari ibibanza byinshi byo by'iratiro, aho abantu bashika bakanezerwa, aho abantu bashika bazanye abana. Hariho n'ibindi bibanza byinshi ushobora kubatembereza. Ushobora kubatembereza tukabashikana, kandi ni byiza cyane. Iyo turi nk'ahantu nk'aha twibutse iwacu, nanjye ndakumbuye muri mission ngize iminsi ndimo hano. Iyo mpagaze nk'ahantu nk'aha hayibutsa iwacu. So mu bisanzwe kubera ko turiko turifuza ko igihugu cyacu natwe twivuriwa nk'ibindi bihugu. Kandi birashoboka bisanzwe ibintu nagiye mbona ngaha n'iwacu birahari, kandi iwacu nta hene ntacobura. Ahubwo iwacu hari byinshi gusumba ibi, niko nabibonye. Uburyo tubikoresha gusa nibwo buryo butandukanye ari nacyo. Murakoze cyane, turabashimiye cyane, muheza yigwe cyane. Ego kabisa, turizera ko ngira ngo n'ibikorwa bikomeza kubandanya, n'ibindi biri imbere tugiye kubibarabira imbere. Murakoze cyane.